mu gihugu cy'u Rwanda uhereye kuri bya binyamakuru bikorana n'iperereza ry'u Rwanda mama ugwa Gasabo cya kinyamakuru gikorera ko Sikovia muzi ko ngo akorana n'iperereza ry'u Rwanda gushika ku binyamakuru bito bito bari mu munezero bari mu byishimo barimo baratamba barimo barasezura ngo bigina ko Museveni ngo Naruto ngo batelefonye ngo Evariste Ndayishimiye ngo bamubuza ngo gutera ngo igihugu cy'u Rwanda ariko bobo sinzi niyo bakura amakuru basigaye bamenya n'amakuru yavuganye kuri telefone z'abakuru b'ibihugu kandi bonyene bakayimenyera atari na service secret zabahaye amakuru ariko bakunzi bacu iri ni banga ridasanzwe nze kubibira ahanje kubabwira ibintu bidasanzwe birimo biraba muri aka kanya haba kuri ibi byose muri ko murabona birimo biravugwa kuko ntivyizanye byari n'ababyati ibi bimbarambara by'u Rwanda ayo mvuze bimbarambara bashatse kuvuga bijya binyamakuru murabize ko bijejwe kwiza ibihuha kwiza amakuru y'ibinyoma kubw'imigambi mibi iri kiracugwa na FPR inkotanyi imigambi mibi iri kiracugwa n'u Rwanda aho baba barimo barashaka kugira propagande zituma ibyo barimo barakora ngo bitamenyekana ariko ndaje ubunyene muri kino kiganiro ndababwire inkuru zitatu mutari muzi kandi nibyo birimo biraba ubwa mbere mpera kuri ibi bihuha biriko biravugwa n'abajya binyamakuru ndababwira uburyo bijombye imbugita mu kirenge uno munsi bonyene ubwabo barimo bigabako ibitero by'iterabwoba bihahamura bakaca bongera bakaza kwiremesha aho byo byose nta afere y'umurundi nimwe irimwo bakunzi bacu bakunzi ba Burundi etano kuva aho iginyamakuru cyacu kiziri kuvaho ba Free Podcast TV baziri kuvaho za BF please BF na BF news zose ziriko zirakora murabaza bamenyesha bakuru dukunda gukorana murazi neza ko nta gihuha na kimwe kicinjira ku butaka bwacu bw'u Burundi ngo kitrendinge ngo gituma babene igihugu bahamuka ntibigikunda kuko abarundi twarahagurutse kandi ni vyiza cyane uno munsi rero vya bihuha abanyarwanda bahora bavuga ubunyene nibo barimo baravyiga bako bakavyivugako bikabatera ubwoba bakaca bagaruka bakazana inkuru zo kwiremesha rero bakunze bacu nahanyene kuri Burundi etanu reka munkundire mugire subscribe ntihagire umuntu atagira subscribe no munsi uri mushasha kanda like na subscribe sabone uparitaje no kuri mugenzi wawe kugira ngo amenye ko abarundi y'abarundi turiko turagona kwa bino bihuha kwa zino mvugo zasubiye kuduga ni nyuma yaho ndababwira ati ibi bimbarambara by'u Rwanda mbashatse kuvuga ibinyamakuru ibi bimbarambara aho ko bihoze hari ibintu bigiye kuza vuba narabariye byariko hari amakuru hari ibintu byinshi tugiye kumva igene ko ndababwira amakuru yakujya kuntu bacujya mugambi w'amadrone bakavuga bijya bihuha by'amadrone mu 2005 Burundi ngo bwarose rero bakunzi bacu mu nkundire rero mugire subscribe sabone tubandanye n'inkuru yacu mutibi meze gute duhere kuri bijya kijya gihuha cyambere hiyagiwa cyambere baradutse bavuga ngo Burundi bwarose drone 2005 ubuhawe n'igihugu cy'ububirigi kugira ngo birase mu Rwanda murabize neza ibyo byari bihuha kuko bonyene ubwabo ngo biteye ubwoba nababwiye bajye abantu n'abateroriste barakora ibintu bakibaza ngo bagomba batera ubwoba abandi kuri no ncuro bari mu bitera ubwoba muti bimeze gute ntibafise ubwenge bwo kumva ko drone 2005 zoshobora kugufutanganya igihugu cy'u Rwanda mu musogonde umwe Kigali uyohinduka umuyonga mu musogonde umwe muti kubera iki kuzana iki
ngo drone ibihumbi 5 ibaze drone igihumbi ziri hejuru y'ikirere cy'u Rwanda. None Kagame arafise ubwirinzi bwo kuba yokorora drone igihumbi bwahe nta bwirinzi bafise. Urumva neza ko ico ni kinyoma bakunze bacu, ni kinyoma bijya bintu sinzi niyo babikura. Ariko kimwe gusa ni uko tuza kubabwira impamvu bari mu bagenda barerementanya ibi bintu byose. Ariko rimwe na rimwe bagasanga barimo baritera ubwo bakagaruka kuzana kurondera izindi nkuru zoza gutuma baremesha. Rero mu Rwanda aho bumvizo nkuru bo basanzwe bazi ko bijya binyamakuru bivuga ukuri, ariko twe twamaze babwira ati bijya binyamakuru bivuga ibinyoma. No muri kano kanya nje kubereka ingene bavuga ibinyoma. Rero abaciye ubwenge mu gihugu cy'u Rwanda baciye bumva bati niba Burundi bwarose drone ibihumbi 5 turapfuye turasa kuko drone ibihumbi 5 zoshobora kudufutanganya mu mwanya muto, kandi birumvikana. Niho batangura kugira ubwoba, batangura kumva ko ibintu bitoroshe. Ariko bamwe bacura ya migambi yo gutera ubwoba abandi mu gihugu cy'u Rwanda, niho rero bacha basanga ahubwo bakucutse imigambi yo kwitera ubwoba. Basanga abene gihugu b'u Rwanda abaturage bo batanguye gucugumira, bo batanguye no guhunga. Reka ya batanguye guhunga mu gihugu cy'u Rwanda bacumva kijya gihuha narijya rementanya byabijyanye n'ukuru byabo bavuga ngo Burundi bufise drone 5,000 zo kubarasa. Benshi batanguye guhunga mu gihugu cy'u Rwanda, benshi batanguye guhahamuka, benshi batanguye kubura ico bafata n'ico bareka, uko abaciye ubwenge mu gihugu cy'u Rwanda bo uretse n'ibyo binyamakuru biza kurementanya ibyo batazi, nuko drone 5,000 zoshobora gufutanganya u Rwanda rwose zikarusiba kwikarata, kandi nta n'ubwirinzi boronka bwo kuzifata. Rero niho bagenda kwiyumvira bavuga bati noneho turaryambanye, twiteye ubwoba, abene gihugu batanguye guhunga, abene gihugu batanguye kuba hatanguye kuba destabilisation biri mentale. Mbe mwari muzi yuko n'umukobwa wa Kagame bivugwa yuko yoba yatanguye guhungabana mu mutwe bivanye n'ibi bintu byuko Perezida Paul Kagame ashobora kwica umwanya n'umwanya, bivanye n'ingene ariko arazana bras de fer devant les Américains, devant Evariste Ndayishimiye, devant Félix Tshisekedi, devant la communauté internationale. Mwari mubizi neza ko umukobwa wa Kagame n'umugabo wiwe batahuza muri bo. Umukobwa wa Paul Kagame yoba afise ihungabana mu mutwe n'amakuru y'ibanga, ariko twe ntishobora kuza kuyavuga naho tuba twayamenye kubera ucumengo turiko tuzana inkuru zo kwararaza abandi. Ariko mu nkundire nta ngorane ndagacishijemo mu ntunge mburane. Rero nariko ndababwira ati kuva aho baboneye bo nyene aribo bameze nka wawundi yijomba imbuga ita mu kirenge, baci bamurera umugambi wo kuvuga ngo duhige ingene tworemesha abantu, atereka tuzane ca kinyoma nkuko twama twabizana. Ikinyamakuru mama wa Gasabo ikorera ko babanda nama nababwiye ati nta professionalisme bakoresha no kuza guporomoka gusa. Baciye baza ngo neza na neza ngo imbere yuko Evariste Ndayishimiye ngo aja muri Burkina Faso ngo yakiriwe telefone ya Ruto ngimubwira ngo hamwe ngo yotera ngo Rwanda ngo vyomubera bibi, mu nyuma ngo ahubwo na Museveni ngo yaramutelefone. Ariko mesherezanye muri ko murumviriza ivyo bintu aho nimva ko ari ibinyoma byambaye ubusa. Kiretse twebwe dushobora gutahura ivyo ari byo kwiremesha bivaye nuko abene gihugu mu Rwanda barimo barahunga kuko bamaze kumva ko Burundi bufise drone 5,000 hashobora kumva yuko atakintu basigaranye. Ariko ivyo byose ni biki bariko bamena amabanga yuko yangu nteruka kubabwira yuko igisirikare cy'u Rwanda RDF cyamaze gucika intege. Abasirikare b'u Rwanda benshi barapfiriye muri Kongo, abandi barabaye ibimuga kubera irya ntambara, kubera guhura n'umwana w'umurundi FDNB. Umurundi yubahwe, umusirikare w'umurundi yubahwe cyane. Muri Kongo yavugutiye umuti imbwebwe za Sarambwe arizo zirimo RDF, bituma muri RDF hari imvu nyinshi n'ibimuga byinshi n'inkomere nyinshi. Rero no munsi nta nguvu bafise, bica bigaragaza neza kugira ngo bafonde ko Museveni nawe utari ba telefone Evariste Ndayishimiye no kwerekana ko aho basigaranye amahungiro, aho basigaranye ikizere cyo gutabagwa ari kwa Museveni na Ruto. None mumbwire Museveni na Ruto niba bo kwiyemeza kuja mu mutego wo kugwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uno munsi Burundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibaratubwira yuko byabananiye. None baratubarira ko byabananiye twikorera akazi, ntavyo baratubwira.
uno munsi minwe ibi bintu byose biri mu biganza bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko nizo zemeye zitangaza yuko cette guerre prend fin. Mwaravyumvise Evariste Ndayishimiye abivuga, mwarumvise n'umunsi Reveriyana abivuga ati twe turindiriye yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitubwira ati batunani tumenye ico twikorera. Abarundi tujya dukaravye, abarundi turivuna kandi tukivuna neza. Muti rero bimeze gute? Uno munsi igisirikare RDF nta nguvu zigifise caramaze gutakaza cyane gose kandi ariko batera igere rya nyuma. Ariko bagaragaje duko mwarigeze ko n'igihe bafashe Goma aho mwabonye umene gihugu do kumuturaga umugore w'umunyarwandakazi aza kuri caki yamonima yo muri Goma ngo twahafashe ngo hani wacu. Byagaragaza akari ku mutima ko ari Rwanda rwafashe Goma. Nuno munsi abanyarwanda bazanyaga batweretse ikiri ku mutima wabo ko atahandi bazeye uburaro n'uburamuko aha bazeye ubutabazi ari kwa Ruto na Museveni. Twarabahinyuye ubu twarabavumbuye ubu nta kintu abanyarwanda bagikangisha abarundi nta kibaho. Mu ntambara twobamena umutwe mu minota 5 twabadushitse i Kigali kandi murazi ico tuzoba kitujanye kuzwa guta muri yo Paul Kagame tumushikiriza ubutungane tumushaka abona tumushaka yapfuye. Rero bakunzi bacu bakunzi ba Burundi etano ngaha b'abanyarwanda bageze ngaha ibinyamakuru byayo bitagifise ico bivuga nico bireka narabye bikosa Paul Kagame yakoze n'uryo kutere kugwaruka b'u Rwanda ico bakwiriye kumenya nico arico bagumye bazana ibinyoma u Rwanda rwagwaruka mu binyoma no munsi bagezaho batakifise ico bavuga aho ico bavuze cyose basanga bari mu bitera ubwoba. Bakunzi bacu bakunzi ba Burundi etano ngaha ho bene wacu b'abanyarwanda bageze ngaho bene wacu ngo bitwa ngo baramahasa bacu ariko ubu ntitukira amahasa kuko mwaravyumvise yuko twihitiyemo Kongo twihitiyemo abakongomani ngaho abaho zaramahasa yacu bagereye imitima yahabutse umukuru w'igihugu musigaye mubona yicara muri teramezo ko ijya n'intungu bijya n'ubwoba bafise aho bari hose bafise ubwoba baravuga bati aha nyene drone irandasa aha nyene birambana ibintu ntibimeze neza mu gihugu cy'u Rwanda namwebwe nyene kuri rezo sosio muravyibonera sivyo twege ntituza kubatera ubwoba nguko uko bisigaye bimeze mu gihugu cy'u Rwanda. Rero muti bariko bacura umugambi umeze gute? Umugambi barimo baracura Suyundi i Kigali mu Rwanda hamaze iminsi habera inama z'abagenero ba RDF bari kumwe na M23 twigwaneyo na AFC aho hose harimo na Zarede Tabara barimo bacura umugambi wo gusubira kuza kurondera ingene bosura gufata no kwigarurira igisagara ca Uvira. Mumaze iminsi mumva hariho kwa mamodokari warimo ngo abasirikare barimo ibikoresho n'amadrone barimo amagroupe ya hydrogene n'ama plaque solaire ngo arimo arazanwa ku bwishi ngo bashinze n'ikambi ngo ahitwa Kabare. Nivyo byose n'amakuru turiko turumva kandi n'ubusesangutsi n'amakuru y'ibanga ariko nibiriko biraba barimo baragomba kugerageza kuza gutera intambara ya nyuma aho bashaka yuko batera n'igihugu cy'u Burundi ariko baracura imigambi ariko iyo kirashirwa mu ngiro nta bumenyi nyene byatumutse. Twabariye umwana w'umurundi ahari nta nduru nyinshi uzokumva aho intare iri nta nduru zigira wumva. Ivyo byose wumva by'ibihuha by'ibigwanisho Uburundi bufise igisirikare c'ibanga c'ikinyamwuga nta nahamwe uzigera wumva ngo dufise ibi hano mu Rwanda uzabona ngo dufise ubwirinzi bagera kuraba ugasanga ni ibintu by'amandeshe ni ibintu by'ibintu byataye garanti bagenda bakayora mu mapubere yo muri y'igisirikare cyo muri Israeli bakayora muri pubere mu gisirikare cyo mu Faransa bakaca babazanira ngo bafise ngo des missiles anti drone anti aérien. Mu Burundi ntuzigera wumva ngo dufise ibi no ya igisirikare cy'u Burundi gifise ibanga
ariko murazi yuko igihugu cy'u Burundi ni igihugu kiri souverain, ni igihugu kiri independent. Kugura ibigwanisho kwipanga mu by'umutekano ni byiza cyane, ariko ntabwo uzobona tuza kwishongora ngo twaguze ibi, twaguze drone ibihumbi ibi, twaguze ibi nibi ngo he oya. Iyo uteye mu Burundi barakuvugutira umuti ukwiriye. Rero abo bose barimo barazunguruka hariya, bagomba gutera muri Plaine de la Rusizi, bashaka kugaruka muri Uvira, bamenye yuko ababakira barahari kandi amakuru bayafite, kuko natwebwe aya makuru tubabwira tuyakura kuba bayatubwiye batwongorera ati ntimugire ubwoba, ibi byose biri kuri control, bimeze kunuku bariko bapanga kunuku. Turabizi igisirikare cy'u Burundi gifite iperereza ridasanzwe, kugera kuri Kongo yo y'ubuhoho ifite iperereza ryo ku rwego hejuru. Rero mumenye yuko nta ntambwe ababasi b'amahoro, ababasi b'u Burundi, ababasi ba Kongo, ababasi b'akarere kacu bazoduterana, nta ntambwe bazoduterana, ntibizokunda, ntibishoboka. Rero bakunzi bacu, ngiye ngaho bene wacu bahoze amasa yacu bageze, basigare bazana ibinyoma bakitera ubwoba, basigare bazana ibintu byo kwiremesha, kandi bo twege twitekaniye turavuga tuti uzadutera tuzivuna, kandi tukavuna neza. Abantu tujya dukaravye, ntawe dusega, ntawe tuza kwazambira. Ni ukuvuga umwe niyo bashaka kuza mu Burundi tuzobakiriza yompi, tuzobakira kandi neza. Karibu bakunzi bacu, bakunzi ba Burundi etanu. Ngaha turutse bya bihuha byose muri ko murabona ngo Burundi bwakiriye drone 5,000, ngo President Museveni we hamagaye ngo Evariste Ndayishimiye, ngo President Museveni Ruto ngo hamagaye Evariste Ndayishimiye, General Major Evariste Ndayishimiye atanga ubwoba n'ujya Museveni Ruto, atanga ubwoba n'ujya musaza Museveni. Nibikunda, ntibishoboka. Gusa n'ibinyoma byo kugira ngo abanyarwanda biremeshe, n'ibinyoma byo kugira ngo bisubizemo agatima, kubera ko basanze bihenze mu kuvuga ngo Burundi bufite drone 5,000. Uko abanyabwenge mu Rwanda baciye bumva ko Burundi ahubwo bugiye gufuta u Rwanda, benshi batangura guhunga, benshi batangura kubura ico bafata n'ico bareka. Aho babiboneye niko baca bazana izo nkuru z'uko ahubwo ngo Museveni na Ruto ngo bahamagaye Evariste Ndayishimiye bamubuza ngo gutera u Rwanda, kugira ngo abanyarwanda bagaruka n'agatima, basubire kugira icizere, abariko barahunga bagaruke, abandi bafite umutima wo guhunga do kumuhaze baronka indemesho. Ubundi nta handi ibyo bihuha biriko birava ni mu Rwanda, aho barimo babibaza ngo barimo bagomba gutera ubwoba Abarundi, ahubwo bagasanga nibwo barimo bitera ubwoba. Bakunzi bacu, bakunzi ba Burundi etanu, ayo matelefone ntabaho. Ivyo byo kuvuga ngo Ruto yatelefonye Ruto na Museveni ngo yatelefonye Evariste Ndayishimiye, sivyo. Abanyarwanda no kwiremesha mwavyumvise uburyo babikoze. Ciao ciao, naho muganiro cyacu gikurikira. Avec Dieu nous sommes vainqueurs.